Nyenicubahiro Variston Ndayishimiye mukuru w'igihugu c'u Burundi ari kumwe na Nyenicubahiro Angeline Ndayishimiye umutambukanyi wiwe araganutse ava i Malabo mu gihugu ca Guinée Equatoriale aho yari yagiye kwitaba inama igira indwi isanzwe iba mu gice c'umwaka isanzwe ifise intumbero yo guhuza no kurabira hamwe ibikorwa vy'umuryango wa Afrika. Iyo nama rero yari isanzwe ihuza abagize ibiro by'uwo muryango wa Afrika be n'abakuru b'imiryango y'akarere itandukanye muri Afrika. Muri iyo nama rero Nyenicubahiro mu gihugu c'u Burundi yari yagiye nk'icegera ca mbere c'urongoye inama y'abakuru b'ibihugu n'amareta bigize Afrika, ariko kandi nk'urongoye wa muryango w'isoko rusangi igizwe n'ibihugu vyo muri Afrika y'ubuseruko be na Afrika y'ubumanuko. Yararonse akaryo ko gutanga icegeranyo cibimaze kurangurwa muri uwo mwanya asanzwe arongoye umuryango, aho twibukanya yuko yawurongoye kuva mu kwezi kwa 10 umwaka uheze, ariko atanga icegeranyo kuva aho iyo nama yaherukira mu kwezi kw'indwi umwaka uheze gushika kuri ino saha. Muri ico kiringo umuryango komesa wararanguye ibitari bike ku burongozi bwa Nyenicubahiro Variston Ndayishimiye, aho cane mu vyo ukora vyose wishimikiza umugambi integuro y'umugambi uva mu 2021 gushika mu 2025 ushimikira cane mu guteza imbere abene gihugu uruja n'uruza, guhuza amasoko, guhuza abene gihugu, kugwiza umwimbu eka no gukorosha imihora kugira ngo uruja n'uruza rworohe. Mu vyo yashikirije rero mu mwaka umwe iryo soko rusangi komesa yarashoboye kuduza urugero rw'umwimbu w'ivyo bihugu uwongerako buryo bungana n'imiliyaridi igihumbi y'amadolari y'abanyamerika, ivyo twavuga mu Gifaransa 1 billion de dollars américains, aho mbere yateje imbere n'uruja n'uruza rw'ibintu ubudandaji, aho ubidandazwa vyashoboye gushorwa hanze bingana n'igice ica gatatu c'ibidandazwa vyose vyasohotse hanze ku mugabane wa Afrika, eka no kuvyinjiye naho nyene bikagaragaza yuko umuryango wa komesa wonyene isoko rusangi yonyene irimwo ibikorwa vy'uruja n'uruza bingana ica gatatu c'ibikorwa vyose vy'ubudandaza ku mugabane wa Afrika. Muri uwo muryango rusangi kandi Nyenicubahiro mukuru c'u Burundi yarashimikiye ku gisata c'ubutare, aho ibihugu bigize uwo muryango w'isoko rusangi bisanzwe bifise ubutare bungana burenga ibice 40% y'ubutare bwose buri ku mugabane wa Afrika. Rero ivyo navyo bikavyerekana yuko hari ubutunzi bwinshi, aho Nyenicubahiro mukuru c'u Burundi nk'usanzwe warongoye uwo muryango ariko araje imbere uwo muryango kugira ngo hashigweho itegeko ryogenga ico gisata c'ubutare kugira ngo bwungukira bene gihugu b'ivyo bihugu vyose bigize isoko rusangi. Yaragarutse kandi no gisata c'uburimyi, aho ico gisata cashizwe imbere na cane yuko gisanzwe giterera ku bice bingana 32% ubutunzi bwo hagati bw'uwo muryango 32% du PIB, kandi ico gisata kigatanga ubuzi ku gice 80% vy'abene gihugu bagize uwo muryango. Ico gisata kandi kigatanga kikinjiza no mu butunzi bw'ivyo bihugu ibice 50%, eka kigatanga kandi n'ubundi butunzi kama usanga bukenerwa mu yandi mahinguriro. Rero ico gisata carashigikiwe cane na cane yuko sanzo tuzi yuko ari n'igisata Sebarundi yashize imbere cane no hano mu Burundi. Rero afatiye mbere kugira ngo ahimirize na bagenzi we kugira ngo ico gisata kibandanye kizana umwimbu ahagije kugira ngo abene gihugu bose bo muri umuryango w'isoko rusangi bashoboye gufungura neza ibikwiye, eka n'umufuko ushikirwe. Rero uwo muryango komesa warashigikiye cane ibihugu bitandukanye kugira ngo ico gisata gitere imbere, umwimbu wiyongere, eka bashobore no gushora hanze. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yaragarutse kandi no ku gisata c'ubuhinga bwa none, aho hasanzwe hariho amategeko yashizweho umugambi intunganyabikorwa ibihugu vyose vyo kwisunga kugira ngo ubuhinga bwa none bukoreshwe mu bisata vyose kandi n'umwimbu wiyongere. Yagarutse kandi no kuvyerekeye igisata c'umuyaga nkuba, aravuga ibiko birarangurwa kugira ngo umuyaga nkuba ushikire hose, gutyo n'iterambere rikurikire rinyaruke.
eka yaravuze ibitari bike arashimikira cyane no gushigikira abakenyezi n'ugwaruka aho mbere yatanze akarorero ku bisanzwe ariko biraba mu Burundi aho ugwaruka rushigikiwe na mugambi wo guteza imbere ugwaruka ibanki y'ugwaruka eka n'abakenyezi ibanki y'abakenyezi bigaragara yuko ugwaruka barushigikiye n'abakenyezi bakabashigikira iterambere rinyaruka muri iyo nama umukuru w'igihugu yabonye akaryo gutera akama abandi bakuru b'ibihugu kugira ngo amasezerano n'ivyo biyemeje kugira ngo hashobore kuba Afrika ishobora kuba umuryango umwe itera imbere bose bari kumwe babishire mu ngiro aho yateye akamo kugira ngo amashira hamwe asanzwe ashigikira ibikorwa mu vyerekeye ubutunzi yogwira agashigikirwa akaba amashira hamwe yo ku mugabane wa Afrika kuko vyagaragaye yuko kenshi ibihugu vya Afrika usanga bisaba uburyo hanze y'umugabane wa Afrika. Muri iyo nama rero yarayitavye kandi nk'usanzwe ari cegera ca mbere c'urongoye inama y'abakuru b'ibihugu vya Afrika. Kabaye akaryo rero ko gusubira kurabira hamwe no kwitegurira uburongozi bw'uwo muryango wagutse aho Uburundi uzoba burongoye umuryango kuva mu kwezi kwa kabiri mu mwaka uza kuvuga mu 2026. Kabaye akaryo rero ko kubandanya barabira hamwe aho Afrika iteye intambwe mu byo yemeje kugira Afrika iteye imbere kugira ngo ejo afata uburongozi bw'uwo muryango abandanirize kwisomo. Hambavu y'iyo nama umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yarashoboye kubonana na mugenzi we umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Guinée Equatoriale aho nabo baronse akarya ko kuganira no guhanahana novuga nti ubumenyi mu byo basanzwe bakora kugira ngo bateze imbere ineza y'abakenyezi ineza y'abana eka n'amagara y'abantu. Ni muri iyo ntumbero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Guinée Equatoriale yatembereje umugenzi wo Burundi ku cicaro c'urunani rw'amashirahamwe y'abakenyezi bo hagati mu gihugu mu ntumbero yuko bahanahana ubumenyi kandi bashigikirana kugira ngo ugo runani rushobore gushinga ivyicaro mu bihugu bitandukanye. Yaramutembereje kandi no mu kigo gisanzwe cakira abantu bafise ingwara zo mu mutwe mu ntumbero yo gushigikirana muri ico gikorwa ibikorwa basanzwe bahuriyeko mu vyo biyemeje vyo vyerekeye guteza imbere amagara y'abantu. Mu majambo make rero twovuga yuko iyo nama yagenze neza cyane kandi izana kunguko ku Burundi no ku Barundi kuko yabaye akaryo ko Uburundi bubandanya bushinga icumu mu mashinga na cyane ko icegeranyo shashikirijwe na nyicubahiro mukuru w'igihugu Burundi cagiye cerekana intambwe ikomeye isoko rusangi yashitseko ku burongozi bwiwe kandi ni inama yatanze akaryo ko ku Burundi kandi kwitegura kurongora neza ubumwe bwa Afrika kuko ivyo biga abari urukurikirane kugira ngo bashike kuri ya ntumbero bihaye bose yo gushikira Afrika iteye imbere mu 2063. Eka no ku ruhande rwo mutambukanyi umukuru w'igihugu kabaye akaryo keza kuko batsimbataza imigenderanire gushigikirana no kujana kugira ngo bashike ku ntumbero yuko baharanira neza y'abakenyezi baharanira amagara meza kuri bose eka no kubibondo. Iradiyo televiziyo RTBB Nijwi ryiza ry'Uburundi bwiza